murakoze cyane ku bijyanye n'umwidondoro wiwe birumvikana mwagerageje gukora ibitari bike kandi biboneka neza yuko mu muryango nk'uko mubivuze yari intwari. Aya makuru yuko yitabye Imana bamaze kuyumva ndazi ko ababace mwayakiriye gute? Amakuru yitabye Imana nayakiriye nyine narababaye. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Imana nshuti namwe bakunze ibiganiro bica kuri Tarisisi Hope Ministry TV. Mu kiganiro cuno munsi tukaba tuza guca hirya no hino mu kiyago tuza kugiranira n'umwe kubera ko hari amakuru twakiye inkuru atari nziza, inkuru y'umubabaro nuko mupakano karimbo kariko hatwinjiza neza muri kino kiganiro. Twarose amakuru ko umwe mu muryango wa Tarisisi Hope Ministry TV yashoboye kwitaba Imana agatahuka ibukama nk'uko abana bariya babivuga. Ariko kandi muri kino kiganiro turaza kugerageza kurondera nyakubahwa umuyobozi mukuru wa ino ministere kugira ngo kumbura agire icyo avuze ku bijyanye n'urupfu rwa nyakwigendera, akaba yari n'umuvukanyi wiwe. Muraza kumva byinshi mu byaranze ubuzima bwiwe. Ndabona tudateze ku murongo wa telefone nyakubahwa umuyobozi mukuru yamaze gushika ku murongo, reka tugerageze tumwakire. Halo? Halo? Turabahaye mwiriwe canke mwaramutse? Mwiriwe. Turabahaye ikaze muri kino kiganiro, mufate akanya mwidondore kumbure abariko baradukurikirana. Murakoze kumijambo. Je nitwa Tarisisi Manirakiza. Yego. Bakunda kumpamagara mu izina y'umukobwa mukuru w'imfura. Bakunda kumpamagara ngo Papa Puri kuko umukobwa namwise amazina ya mama Ndiara yitwa Habonimana Priscilla. Mugabo naceshamo izina yiwanje yitwa Habonimanirakiza Priscilla. Okay. Urumva bacampamagara ngo bacambwira ngo Papa Puri. Birumvikana. Urumva Puri ni kirundize bacashamo avuga Priscilla bacavuga Puri. Yego. Abandi bakavuga Priscilla. Birumvikana. Hanyuma rero nkaba rero ndi Murundi, nkaba ndi muri Amerika. Yego. Muri leta bita Michigan mu Kirundi kuko nyene. Yego. Hanyuma nkaba naragize amahirwe ndimvira ico nofasha Burundi, ndashinga ministere mugabo narishinze kuva muri 2017 byari byoroshe n'uburyo bwari buke cyane gose. Yego. Hanyuma mugabo kubera ko yari vision nari mfise numva nkwiye gufasha gusa abantu bamerewe nabi, ndabigumamo bintwara amahera menshi. Hanyuma rero ndakunda Imana ko aho bigeze sino kwima ahubwo no kwishimira Imana yo nyene yabihezagiye, nkabona ko bigeze ahantu bishimishije. Ngira ngo sinzi ko hari ibintu bambaza, nivyo ndibaza nka introduction. Murakoze cyane ko hari umwanya wo kugira ngo abariko baradukurikirana bamenye umutumire dufise uno munsi, kandi tunabakeze kuri iyo vision canke iryo yerekwa mwatanguje, tukaba tubona ko uno munsi biriko rirafasha abatari bake. Rero murakoze. Tuduze ku ijambo twarose amakuru ateye umubabaro aho umwe mu bavukanyi mwose rimwe yitavye Imana. Uyitavye Imana yoba amazina yiwe yitwa nde? Mwoba mumuzi gute nk'umuryango? Uyitavye Imana yitwa
niyo nzima Juliette niyo mfura mu muryango tuvukamwo ego hanyuma nuvuga ko yagize uruhara runini cyane mu kurera ibi ngiye mvuge ni nka témoignage ni comment dirais-je témoignage ni nk'ubuhamya canke igishinga ntahe plutôt ngira ngo siko témoignage mu Kirundi kugira ngo ibi abantu bavyumve umuryango uvyumve abo tuvukana abo twakuranye ababanyi kuko nta kinyoma kirimwo nza kuvuga kuko aho ikinyoma abantu bose baramuzi baratuza tuvuka rero anemo uyo Juliette rero niyo nzima ari we mfura yacu mu muryango kumufata nk'intwari mu muryango ni umwe w'imfura hanyuma kuko mama abamuzi ari umuntu acuruza cyane ari umuntu w'umukomersante ntiyaguma henshi mu rugo yabari ari Bujumbura mu Cibitoki mu Kayanza mu Muramvya Gitega Kabonga Mvugo ndibaza nta muntu aho nodaguye batamuza za Musigati za Musenyi za Cibitoki za Rugombo donc iyo transfert soit du polisikira bari bamuzi rero urumva ko uyu umushikanja yitabye Imana niwe yaca dufata nk'umumama rero twebwe tumufata nk'intwari mu muryango ariko rero je nivugiye mu hande giwanje urazi intwari harabayemera n'abatayemera niko bimeze niwe rero nk'umuhungu mukuru nivugiye ndabyuko nakuze kuko we aja kuba kugwiwe nari agapeti game un petit garçon nk'uma 5 6 ans de soja ndibaza rero ndibuka ko namanjiwe kandi twiho twaba kwibarabara mugabo we akaba ruguru misoza ahantu wagenda nk'amasaha ndwi uri kugenda n'amaguru duga ruguru rero kwera ubwo buntu twarangwa nkiri muto naramukunda nawe akankunda hama kenshi mvuye ku ishuri muri primaire kuko wasanga niga kure nasha nduga iwe rero akamfata neza kangaburira kansasira kandi narabyibuka hanyuma ugasanga mu rugo sinja no mu rugo kandi mu rugo ubajije inkuru twahakoze turi abantu dufise ubuzima bwiza atari abantu bavuga ngo bazokwambara iki bazokora iki ngo mbejo tuzofungura iki hari ibintu byose abatuzi baratuzi twakoze mu buzima bworoshye nari umwana ndi gate umwana fina baho anemo mu rugo hari byose ngare kwa rukundo kubona umuntu agukunda ibyo byose nabiheba inzo nyama yo mikeke ibyo byose nkaduga iwe nkiberayo numva namukunda tu hanyuma rero mbandanirije kugira ngo uze kwaza ibibazo mu nyuma reka mpeze ibyiwe hanyuma ncanguruko urankunda ndamukunda yego n'abandi ndabakunda mugabo no kubwiza ukuri muri bashikanje kagere wacu uko kubwira n'ukuri uzonabyumva nta muntu numwe nakunda mo tubukana nkawe nawe arabizi niyo arabizi n'umuryango urabizi bose arabizi kandi no kubwira ko igituma jiwe ndamufata nk'intwari kandi mu muryango mfata nk'intwari uraje no kuri YouTube umwaka uheze sinzi ukuntu byanjemo nkaguma twarayaga nkamufasha ndino mugabo ndavuga nti wamenye ahubwo turiko turaragana nateguye ibahasha abana barino baravye bahasha ndashaka nayo wanje turamwikira bagiye kuri YouTube bazobera kuri YouTube aho namushimiye izuba riva ntumye umumenyeshamakuru yitwa Emmanuel aramuha bose ababikeneye bazogera bandike Tarsis Hope Ministry TV bazocabona wenye n'ubwiwa kiriho ibyo yivugiye hanyuma kandi nkebura n'abandi gushimira abantu bakiriho cyane kuko nk'ibenda bivuga iyo ndabivuga amaze kukwigendera bovuze ngo urabona mugabo nabonye ko mvuye kumushimira akiriho nkamuha umunezero akiriho akabura ati bya bindi bimwe nakukora
nkarera umwana bibavuga ngo uwankagakura abaga umutavu urumva ko yewe narabaye rekonesa ndiyumva ibyo yankoreye hanyuma mu nyuma ndamushimira gusa ikimbabaje nuko agiye ibyiza biri imbere ategetse ko murakoze cyane ku bijyanye n'umwidondoro wiwe birumvikana mwagerageje gukora ibitari bike kandi biboneka neza yuko mu muryango nk'uko mubivuze yari intwari. Aya makuru yuko yitabye Imana bamaze kuyumva ndazi ko ababace mwayakiriye gute? Amakuru yitabye Imana nayakiriye nyine narababaye kandi cyane gose ababizi barabizi je naheruka kurira igihe datapfa hari muri 1991 donc tugihe niwe mwaka nibaza naheruka kurira nk'umuntu tubona ari umwana ne muto mugabo kubico gihe sabwa se kurira yego ariko numvise yapfuye banterefonye barampumurije mu muryango byanase kumvuga kubera kubabara ikinigi bya bintu biza bikubabaza ku mutima kanatsinda narekanye ubutwari nderekana wa rukundo namuvunze uko nshobora ndavuga ntiyogwa mu bitaro kumbure bibaye reka ndamushire mu bitaro naho mzimvye intwari nerekana urukundo yankunze nukuvuga ko jewe naragerageje uko nshobora kiretse ko Imana yoyo ni Imana abaganga baravura mugabo ntibakiza ukiza ni Imana yonyene ntiyaturemye hanyuma rero ikindi kintu jewe mvuga namambwira na mama nabo tuvukana ndashima ko apfuye ntiyagiriza ikintu na kimwe kuri we nabwiye mama ejo nabo tuvukana nti iyo niyo nzima apfa ntigeze ndamushimira kiriho nogumanya rumoro nogumanya intuntu ku mutima kubona apfuye ntigeze bana barashimye ko bakoze ingene bareze se umva ntaco ntiyagiriza ikindi naco ntiyagiriza igituma numva ko ndyohewe n'ahapfuye ndababaye nuko apfuye ari mu minwe yanje uko mubizi responsabilité ndamutwara mu bitaro hanyuma ndamutwara mu bitaro birimo abasipesialiste kugira ngo kamere ndabe ko nogarura ubuzima bwiwe mugabo urazi abaganga baravura mugabo Imana nayo niwe muvuzi wa mbere umva rero Imana yamushimiye kurusha abaganga amukusha kuyewe umva rero ikaragwa kuvuga nuko niroshima bwa mbere nuko nshima ko yapfuye namushima nuko nshima ko yitabye Imana naramushimiye ko yaneze neza yankunda urukundo yankunze nabonetse ko yankunze nkiri muto ibyo ndabishima ko yitabye Imana nayimushimiye akiriho yego nuko nabivuze tuze dushimira abantu bakiriho bishime kugira ngo n'abandi bantu bibahe guhinduka bakore neza abayikorewe nabo bashimire abayibakoreye yego rero mu ncamake nta kintu ntiyagiriza na kimwe ataye amahoro kumbe tuzokubira mu twahurirayo mugabo jewe ndaryohewe kandi ababaye gusa ndyohewe nuko ata kintu na kimwe niyagiriza kuri we ntiragoreye nageze kumwishyura akiri ku isi yego ibyo nuvuga murakoze cyane dusozera kino kiganiro hari babiri batatu canke kumbure mufise mwoshimira abo barababaye hafi muri bino bihe bitoroshe byo kurwaza nyakwigendera ndibaza abo noshimira cyane cyane noshimira mama noshimira mama atubyara kuko niwe yaramugwaje nashimira n'umuryango muka make tuvukamo yego bashikanje batoya banje ndibaza ni wa noshimira cyane kuko nitwagiye cyane inyuma y'umuryango kuko urazi by'iki gihe isi irahindutse abantu barahindutse uragwaza abantu bagatamba bakishima rero kubera ko twajyanye n'ibihe by'abantu n'ingene isi unahindutse twagombye ko umuryango ari wo ufata amasharije y'umurwayi rero ndashimira rero umuryango mama nabo tuvukana bo bitanze kumugwaza nkashimira nawe
nyene urongoye ministeri yanje ari wewe uri nka representant uri nka userukira ministeri yanje Taxis of Ministry mu Burundi Bujumbura ukuru witanze umujya kwa muganga ukota imodoka umujya mu bitaro umushije gufungura kandi no ngashimira na timu yanje abakozi banje ba timu bagiye Safi Eve Bella Parfaite na Pasteur Olivier imana yahezagire nifuza ko n'utaruyo n'abandi tuza tubandanizaho dufashe abantu kuko niyo misiyo imana yatuganye ku isi dufashe kugira ngo ejo nitwavaho tuzosige izina abo twafatije kuko n'abazofasha abo twabyaye yego murakoze mu gusozera kino kiganiro kandi inyuma y'uru rupfu rwa nyakwigendera hari izindi manza kumbure zikurikira ibijanye no kumushingura kumbure n'ibindi vyoba bitegekanijwe gute kugira ngo abakunzi biwe n'abakunzi ba Tracis Hope Ministry TV ndetse n'abakunzi umuyobozi wacu mukuru ariwe Tracis Manirakiza bazabashoboye kwifatikanya n'abandi n'umuryango mu kuja kumushingura? Ndibakumva ibyo kumushingura twarabiteguye uko biteguwe rero ko biteguwe azoshingurwa ku wa kabiri itariki 5 hanyuma abantu bakeneye kumusezerera nyuma bazora kuri wa kalende niho nyakwigendera ari muradutunga kuri ako kagorane kabaye mu buhinga bw'ivyuma murazi ko ivyuma bidasezerana ariko kandi dushimire umutumire wacu ndizera ko ibitare bike mwamaze kuvyumva kubipfuza kumusezera rya nyuma umuhisi ni kuri rwa karedi gihe cy'imwe zo mu gatondo ku itariki 5 z'uku kwezi inyene kumushingura bikaba bizobera ku mpanda vyumvise muri kino kiganiro dushimire namwe muri ko muradukurikirana tuyipfurize kugira ibihe vyiza Bibiliya ijambo ry'Imana niryo rivuga ngo mubabarane n'abababaye munezeranwe n'abanezerewe twese hamwe tumwipfurize iruhuko ridashira kandi Imana imwakire mu bwami bwayo Riprote turakingiwe kuri mikro umutumire wacu mwamumvise tuzosure duhure mu bindi biganiro Imana bahezagire bye bye. Tracis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.